gahomera bunwa katagiraho gafatiye aho isi itera igaragaza ico bitwa racisme, aho bigaragara yuko umuzungu atahuriye n'umunyafrika, ariko umunyafrika nawe akaba agwanywa n'imihingi itandukanye. Bikaba bigaragara mu nyifato itabereye Donald Trump yagaragaje kwigenekezo rya 21 Rusama mwaka wa 2025. Nkuko bisanzwe biba nk'umugenzo aho bihugu byinshi bigira bikorana bikagira amanama, aho niko byagenze aho leta zunze ubumwe za Amerika na Afrika y'Epfo byari biramutse bishira umushingo hamwe mu byiyumviro bigiye bitandukanye, aho ibyo bihugu byombi byari bigiye biserukirwa n'abarongozi babo, aho Amerika yari igiye iserukiwe na Donald Trump ari wayihagariye, akaba yari yakiriye uwo bitwa Cyril Ramaphosa, umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo. Mugabo ivyakurikiye kuri uwo munsi wa gatatu igenekerezo rya 21 Rusama ntabwo byari ibintu biri diplomasi, ntabwo byari ibintu by'agaciro. Donald Trump yarasuzuguye birengeje umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo. Hari mu kiganiro hagati umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump ariko arayaga na Cyril Ramaphosa. Ramaphosa acakupa amatara amwereka ireresi y'amavideo, amwereka abantu bari bakubaguwe, aho Donald Trump yamwemeje yuko ari ihonyabwoko ryakorewe abazungu muri Afrika y'Epfo. Ivyo Trump yagirije abanyafrika y'Epfo, aho byahangayikishije benshi cyane gose. Abanyafrika y'Epfo bagize ico babivuga ko, ariko uwo twitwa umushinga amateka twovuga umushikiranganji w'igipolisi ari wo bitwa Senzo Mchumu, aho yagiye avuga byinshi bigiye bitandukanye, aho yavuze yuko Donald Trump ibyo yagiye avuga n'amarementanya ntawo bigiraho bifatiye. Ariko Donald Trump wewe akaba yaremeje ko muri video yeretse Cyril Ramaphosa mu nama bariko baragirana ari babiri, yamweretse imisaraba yera iri ku nkengera y'ibarabara, yerekana ko ari icibutso, atari icibutso habanamba, ahubwo ari abazungu biciwe muri Afrika y'Epfo nka genocide. Ariko Cyril Ramaphosa uwo bitwa Mchumu Msunzu, umushikiranganji w'igipolisi muri Afrika y'Epfo, aho yagiye avuga yuko iryo ryari rementanya, byari ibintu ataho bifatiye. Uwo mushikiranganji w'igipolisi wewe atabyumva namba, avuga nti iyo ntabwo yari misaraba cyangwa aho hantu ntabwo herekana ko ariho bahamba abantu, ahubwo ibyo akaba ari ibimenyetso bashizeho mu kugwanya abantu bose bifuza cyo banarota kugirira icyo bitwa inabi abanyagihugu cyangwa aborozi cyangwa abarimyi bo muri Afrika y'Epfo yose. Ariko Msenzo arabandanya avuga ati iyo vyemezo bitari byo Trump bya Trump byataye igihe, ahubwo iryo nirementanya ritagira aho rifatiye. Mugabo birashika ugasanga ni urugendo yagize muri Afrika y'Epfo kugira azohonye abo bari borozi burukuba gwera hama abatware amatongo yabo. Msenzo Mchumu yarangije avuga uti turubaha abanyamerika na perezida wabo Donald Trump, ariko ntitwubashe kahise k'ivyo Donald Trump avuga. Ramaphosa nawe akaba yaragize ico avuga
kwirementanya Donald Trump yamugize ko mu kwiyamiriza ivyo Donald Trump yavuze. Ariko ivyo bikaba ari ibintu byahagaritse imitima abanyafrika y'Epfo, aho benshi bagiye bavuga bati Cyril Ramaphosa yarashoboye gutena imbere ya Donald Trump, barizera neza yuko yahagarariye igihugu cabo, aravuga ibintu uko biri. Niyo mpamvu ugerageje kuraba usanga Donald Trump yarashizemo ikintu ca racisme, c'ivangura rifatiye ku rukoba, aho yavuze ibintu biteye ubwoba byagaragaye yuko umuzungu ataho yigera yemerera guhurira n'umunyafrika, na cane cane umuntu w'urukoba rwirabura. Aho ugerageje kuraba abanyafrika naho baja hanze baguma bafiswe ko utunenge tugiye dutandukanye, nkuko byagaragaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Donald Trump yagiye afata ingingo zigiye zitandukanye ku bantu b'urukoba rwirabura, na cane cane abanware Afrique, aho yagiye afata ingingo zigiye zitandukanye kugira abomore. Ariko aribagira yuko yaje basangaho kuva kera narinde abanyamerika, abanware Afrique, abanware Amerike ari benshi cyane gose kandi bafise umumaro kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko Trump ku mugambi afise ni umugambi wo kurandura abanyafrika bose, abicire hasi, abahonyange, hamwe Amerika izosiga ata munware Afrique ayituyemwo wese. Ariko ico ni ikintu kigoye, guhera kuri ba Barack Obama, ba 50 Cent, ba R. Kelly, abo bose ni abanware Afrique, abanware Amerike nako. Abo ari bose ico ni ikintu kizogora umukuru w'igihugu Donald Trump afatanije na Elon Musk, n'abantu batigera borohereza abanware Amerike n'umunsi n'umwe. Ariko nka Amerika irabizi ko hanini yagendeye ku banware Amerike, nkuko byabaye kuri Martin Luther King. Martin Luther King yaragwaniye agateka kiwe kugeza n'ahagwaniye agateka k'abanware Amerike. Ariko Donald Trump wo bwiwe ntabyerekwa. Donald Trump wiwe ntabyerekwa, aho yavyerekanye avyenyuye kuri ku mukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo mu kumusuzugura, mu kumucirako amatara. Nta wundi mukuru w'igihugu Donald Trump arabigirako. Akakaba ari agasuzuguro kagaragara, aho Afrika y'Epfo bose batanezerewe n'inyifato Donald Trump yagize mu kurementanya no kumucirako amatara, akavuga amajambo nk'ayaraho yo kwerekana yuko Afrika y'Epfo yakoze ivangura rifatiye ku rukoba mu kwica abanware abazungu. Mwomenya yuko neza na neza abazungu ataho bigera berekwa abirabure, na cane cane abarabo ntaho bigera baborohereza. Niyo mpamvu n'umwarabo atigera yemera yuko umuzungu ari umuzungu nyamuzungu. Ni kuvuga isi ahe ikagera umunyafrika yama yakumiriwe mu bazungu. Niyo mpamvu ikimenyetso Donald Trump yakoze kikaba gifise insiguro ikomeye, kikaba gifise insiguro igana ku bindi bintu. Ari munibuka ko ubushize aho Donald Trump yadugije amakori yahora atoza ibihugu vya Afrika, byose ni ibihano abagenda baraha abanyafrika kugira babereke agasuzuguro kagiye gatandukanye. Munibuka ko na Elon Musk yafashe ingingo zari zigiye zitandukanye, aho yahagaritse USAID mu migabane myinshi gitarwa, na cyane cyane ku mugabane wa Afrika, aho yahagaritse imfashanyo za Afrika, imfashanyo zahora zihabwa ibihugu bimwe byo muri Afrika. Munibuka yuko muri Burkina Faso Donald Trump hose arahaba mu kugaragaza agasuzuguro, mu kugaragaza yuko abanyafrika ataco bamaze. Ari nayo mpamvu
Donald Trump atazihanganiye umunyafrika wese, ariko Afrika yose niyaja hamwe ikunga ubumwe ikagira urunani nkuko Traore Ibrahim abandanya abisaba abanyafrika bagira urunani bagira ubumwe. Kuko murayibuka mumenye neza yuko Amerika ntabwo yigeze ibanira neza Afrika, kuko n'ugize aradugije umutwe bagerageza kumuhonyanga, bagerageza kumuhonyora kugira iterambere ryabo rihonyangwe rigiraho rigarukiye, abanyafrika bagume basega abazungu na cane cane Amerika. Ari byo bintu Ibrahim Traore agerageza kugwanya, kuko ugerageje kuraba isaha igeze ntabwo igeze mu bintu byo gusega, ahubwo isigeze mu bintu byo gukora. Niyo mpamvu abanyafrika bakwiye kuja bose ku mugozi umwe, bagasinya ku mugozi umwe, bagaharanira inyungu zimwe na cyane cyane inyungu za Afrika, kugira iterambere ribandanye risasagara muri Afrika yose. Tubibutse yuko muri kuri Gwaride Time ntimwibagiye kugira subscribe. Reka tugarukize ngaha, tuzobanda dukurikirana inkuru zigiye zitandukanye z'abanyafrika, amadokumentari na cyane cyane hanini n'ivyigisha abanyafrika, kuko turakeneye kwiga ntiguhera, kwiga kurabandanya kugira kubandanye kuduhagara